Wow, warabonanye na Bob Vanilla Vein. Wow. Wow. Wow, naraski na Bob akumbure baza barijyanye kuri wabonanye. Babu ni sawa? Umeze neza? Your accent. Yeah. Twishimiye cyane kuwakira. Murakoze cyane. Okay, you did sing us again. Yeah. Oh, thank you so much. African TV. Yeah. Thank you. Thank you. byo kubashigikira uno munsi ntabwo ari ibintu byari biroshye of course ariko nukuri turashimira buri wese yaje kudushinga aho yavuye hose akaza mu byaciro kutwe ingufu z'umufasha wawe uzibona gute uko c'est une femme forte cyane ni ntabwo navuga ukuntu nzibona kuko arakomeye kandi arakora cyane nkanga nyabwenge ndamukunda gusenga so ibiri byose rero mu byango nyine success urukundo rw'abantu bakira gute basanzwe bakunda kapo yanyu ni ukuri turumva nta okay twari natwe turabwishimiye kubona abantu bashaka badukunda bakunda kapo yacu so yego byiza cyane rwose yes ni iki barundi bo kwitega rwose uramutse abarundi ba mani bahezagira na excellent y'indundi yes babwira amajambo abiri yo mu kirundi mubuze warumaze iminsi uri kumwe n'abamimi ubu usanzwe ukinana n'abandi barundi batandukanye uba baramutsa mu kirundi neza ariko nibaza ko ikirundi kiza ntacyo nzi ndabarondera abone ko nzi uca ubarondera aho yene kuza yes abantu basanzwe gukurikirana kuri Empire baramutse cyane gose basanzwe bakunda filime zawe impanuro zawe abakwita daddy bose ndabasuhuza cyane abarundi bo bitegura ko no kwezi gutaha tongera gukorana n'abantu n'abakado n'abandi ntabere ngo bikano nawe namuzokorana n'umuntu wanje kuva kera kubaza abantu barajyaka mwine tuziranye korana yo kuri cyo murengero yes hari barundi benshi kumbure yes wambaye neza cyane muragize kagira dutanda gusebe gatonye ngo gatondera ngo bakurabe imbere n'inyuma bakurabe imbere n'inyuma wow iyi nyambaro bayita gute ni imyambaro y'ibwami. nyambaro y'ibwami Yenda y'umwami. umwami kawo kimwe n'izimbugita zose n'ikine ibwami babitaga inshinzi. aha ariko ishinzi hari ibindi bintu bisigura bavuze ngo umukobwa w'inshinzi bavuze gute umukobwa w'inshinzi nyine hano mu Rwanda ubu ngubu bakwisishije bavuga ko umukobwa nyine ubonanira ariko ntabwo ari cyo bisobanura yes kwiyumvira kwambara zino mpuzu ino myambaro yari kubera iki mayive urumva nari ndi mu marushanwa. Yo, here we go. Muraberewe cyane vraiment Fiko. Thank you. Umeze neza. Safi sana. Uramutse abakunzi bawe d'abord. Reka mfata namutse abakunzi banje abakunzi ba African TV. Ndabaramutse cyane bose kandi nizere ko meze neza. Kandi nanjye meze neza kandi uhora hashishikaye kuba girira ibyiza byinshi cyane. Mama wacu. Oui. Umeze neza. Unapendeza sana. Asante. See the outfits. Wow. Uramutse abakunzi bawe rero basi. Abakunzi ba Vanilla Vein, abakunzi ba African TV, abakunzi ba 3Fa, abakunzi ba Solution Capo. Yeah. Yes. Abahama bizu. Shirehehe. Abera ari hehe?
Evre musa neza cyane. Ahira wambaye karuvati. Ndaberewe urindira umwanya murabona. Hivi haubai nani? Ana koti maisha yake. Nabemwe yabifikiria. Yes, funny. Hariho abakunzi bacu, abakunzi bawe, ariko kandi babonye urugendo twajemo. Shaka d'abord tubabwire ivyo rero tugiyemo kumbure. Kubera ko umuntu abonye nyene muberewe, aba bantu baje mu biki. Tugiye muri hariho event Bahafrika efise Bahafrika murabizi ko ari company ya Janet na Freddy bakora ibintu bijanye na filme rero uyu munsi baramuye abanyeshuri bagera ku 196 bari bamaze igihe bariko bariga ibijanye na filme baraza no gutangamwo n'ubushimwe ama award baraza no kugira kwerekana na filme ba choice partie ya kabiri urumva nyine ni ibintu byinshaka kubarera. Yes, abakunzi bacu mugomana twikumbure hari ibintu byinshi biza kuhabera amakandi kuva ku ntango gushika mu mpera turaza guma tubibereka cyane bose. Yeah. See the outfit. This is African TV. Aratevye nazo tugende. Nukuri yakaravanga umugabo wanje urancereza misi yose mugabo ndabitahuye bro. Ego vraiment mama. Vraiment. Wow. Gusa uraberewe cyane mzee. Uraberewe cyane gose. Abakunzi bawe kwanza. Abakunzi banje n'abakunzi ba Nuru, muramubona Nuru? Nuru. Ana koti. Yes, abakunzi bawe Nuru. Ndaje ngene ugare twararosinze mu Rwanda gi. Atatushongolea. Ariko rero ndibaza uramutahura impamvu ateba cyane kwamba ari naberewe va kandi vugishe ko okay defo yiwe ni iyi niyo gucegwa None gucegwa kabere ariko karite yiwe yamabere oya hamwe niyemere ariko imisese yamabere wa mugabo kugira arinda mbona ati yego reka sohoka bavyagoranye muri make niwe ateba gusumba umugore imigari isigamiye kapo Mungu wataragoye braza. Nizere ko azava muri Rwanda ronse umushefu. Agenda yiteguye. Kuri kwimana. Turifuza yuko fiko nayo ronke umusheri nk'abandi. Chanoyi. Braza, cyo chano. Urabara mu mutwe muze. Ndayo baragutereye isoko je kiba kibabaje. Cyo n'igisokozo kwe. No ya ariko ndibona nishiye cyane gwa. Fiko yambaye costume. Yambaye costume. Hiyo picha naitaka sasa hivi. Huyu ndio anajua kupiga picha. Abena nenda kwambara. Ari hasi wewe. Yo. Abera riseriye. Abera aratwice canke yashitse. Ushobora gusanga yashitse. Mugirire fiko mugirire bro mafakazi yako. Wewe tulitoka naye Mbarashi fiko. Tulitoka naye Bujumbura kule Charama mpaka hapa. Yeah. Shisho bado foto. Ingo foto ya hanze giti. Hanze giti mbese. Na harama tano. Mungu uri kucha muziki. Oya. Kubanza ni goti ya. Inza yayizinze. Yavegereje roho cyane. Iyi goti yandirikira mu babaza kuko. Inje no gukamesha nakuzibira. Ntashaka abantu bawe. Ariko ni byose bakiri ku isoko. See the outfit. See the outfit. Yo, people. Tumba twifotoze cyangwa mu shusho wanje. Yeah. Kope. Foto. sawa. Hapa ni chini ya tani sawa. Okay. Kiteka kitu fulani. Hivi. Hivi. Anaonyesha vizuri mwanai.
Anabisusu shiramu hivi iko na bebe. Ndio susu ya hiyo watu. Yote moja. Tugende from my bed. Play for my chair. Nako mvumbi ifoto. So urabashya mu postere hivi. Pasha kuyana. Nje hagati. Urabanza gusanga kwa gusangira. Kana abantu bavukana. Umane bagesha nasanga nisonzesheje. Yo. That's cool. Kutugirana. Yes, turagiye rero tugiye gushigikira Bahafrica hafite event makuru no munsi kumbure aho ibintu biza kuba bimeze neza, aho ibintu biza kuba biryoshye. Ni nkuru musta. Hinduka turabifana, hinduka turabe. Aha. Karibu. Fiko ni ucari imbere? Nje nchini mbele. Genda. Umunsi Fiko arabaye umushinga ntahe yagiye imbere. Anavaa suti. Nora, umuhe ikaze none madamu wawe. Ingia twende. Abati nyuma y'abo bandi bingiye. Munanibonera. Ambaye anaja ku ruhande, ntiyaza kutanga kudukana tuza cyangwa Canka jinyuma. natangura gusohoka. Yes, turagiye rero amatugiye kuri Canal Olympia. Atugiye muri Bahafrica evenement ya Bahavu Janet. Abantu bose bamuzi n'uzo mukunda. Nkuko mubizi ni African TV twama turi ready. Hano hose agiye hatandukanye, mu mavima agiye atandukanye. Ku bantu bose muraza gumana tubwi rero hama muraza kubona byinshi bigiye bitandukanye biza kubera muri kino kibanza. Namba ari ku Muyange. Ku Muyange yawe. None Kicukiro kweri none utuntu twose nabitsoje tumenya go. Abere ubuhazi. Abere n'umunyakigali. Kicukiro none se Kicukiro simukagarama kweri. Ego shamu kagarama. None so twashikiye ntibizi turahari. Mukagarama Kicukiro. Arija mu gihosha. Ku matafari. Taka. Aya matafari. Mukarama. Ijyo ku matafari ntiribaho kweri. Inshuti z'umusaraba. Ani Kicukiro. Uwo muhungu agomba kumatikibera tanga tanga. Yo, hola people. I'm Noraska Rahian. Hari wa gatandatu. I'm so patient man. Thank you my wife. Nkuko mubizi. Ujenganje nta munyarwandakazi yombwira ko mbere. Nta munyarwandakazi yombwira ko mbere. Muri comment urabona nk'umunyarwanda. Nta uri nko kweri urumva. Ko ndamushakisha kwibarabara ndabe ko abashakisha gose. Rwose namushakisha kandi ko mbere. Abanyarwandakazi mukunda fiko koko mumwere ku rukundo rudasanzwe. Abanyarwanda bavuze ngo bamukunze fiko kubera uko kuntu ari mugufi. Abandi nabo ngo sana de ben. Sana de ben ngo ni mugufi gose. Bavuze bati uyo muhungu ntimuzamutwara muzamudusigira uyo musore. Umusore rero tugiye kumusiga gose. Fiko ariko matwizere basi yuko. Ryambere mu buzima ugira ugenda uronse umushiri basi ngaha. Ryambere mu buzima. Ryambere mu buzima. Mushira ari certificat raro. En fait jewe umushiri ndamugendana ahubwo ashobora kumviramwe ahanyere cyangwa azomviramwe i Burundi hose ni sawa canke se wenda yamviramwe turi muri Canada canke hehe. Abaza kubiramo muri mu gikoma. Shirazo muna ari mu gikoma. Aturutse mu gikoma. Mu gikoma ni. Mu gikoma ni amestirozofe ava. Estirozofe ava. Mu gikoma. No hira. Muri rirare. Ajyana ndahatinya. Mu gikoma. Harigeze kubera accident y'abanyabukeye. Yes yarimo abantu barapfa. Ndahatinya n'ubu ngeze. Abanyamutende. Igikoma sandi ben ntuze fabi ageze acabwa ngo nagira gikoma n'ijya barya ibubanza. Ari uruzi ruri hari ego. Arico muruzi. Igikoma n'uruzi. Ari igikoma. Urya nyine wari kukibubanza. Haje nyine ukirengana iriya carama ya nyuma ya hari yanye
bitwa nimba ari muri Somali. Hari uruzi ruri hariya ni bitwa Gikoma. Bavuye kure. Bamvuye kure. Ariko hariya si kure nk'Ingozi nawe ntubeshe. Ariko Ingozi iri mu gisagara ntuhavuge nabi. Twinjiye mu ibarabara ryo hejuru. Waribonye iryo hejuru? Ariko rishika rya epfo gusa. Ni rigufi riri hafi. Ni rigufi nka fiko. Aya sha. Ni bintu mirefi. Ibihongere biki. Uzobazwe biki. Gusa rero mu Rwanda amakinga na Star Hejuru bari karakora kwera amakinga. Kandi mu gisagara amakinga nayafise ibiryo by'inyuma umenga ni moto. Ibitako. Ibiryo by'inyuma byitagora. Ibitako. Ibitako barakoroka bijya mu Burundi ko byari bikenya twe byari bitonya. Twari duto duto. Oya hari abandiga bapendeze shikinga zabo gasanga bagashira ku ikintu nyene umengo ni kuse nyene. Abantu barango barakoroka bacara bikuraho. Ariko ubu kubera ko hari amapave ntongera byari kuba bitese. Ba. Shikinga kwipava bamaze kunyera kwipava. Umbe ako yo cyamwe ipava. Yes, ni kubera ko bure atubije bitako atabikiriko. Kare biriko ntazo zabibitwaye reka. Abantu bakoroka. Byaranyereye. Abantu bakoroka ni barabagore. Kujya kuno bicara baraba pembe. Nukuri umugabo yokoroka gute. Yo abagabo nibo bari barakorotse kandi kwipave. Burya ipave ya twazungurutse. Twazengurutse. Kwipave uri umuntu w'umugabo nyene sigiza. Rwanda ni gwiza. Bavuga umuntu w'umugabo sigiza. Abana Rwanda. Rwanda rone. Warubonye Rwanda. Yabonye umwana. Rwanda ari umwana nga. Rwanda ni gwiza. Tabara beza. Nubwo mu Burundi wacu turenze. Mu Burundi hari abana beza barenze cyane. Abana bo mu Burundi abantu babagira nyantuka nabo ngaha kwe. Mu Burundi bararenze. Mu Burundi hari abana. Hari abana barenze cyane. Ukaba uvuze ngo nta mugabo ngo aje ngo kukinga kubera oya yoreka kuri cyo gutika ndikinga ry'abagabo. Ahubwo kwipava ikinga si sawa ku mugabo rirashe kumerera nabi mu bihimba by'irondoro. Mu mukobwa nawe ibyo mugirira nabi. Mukobwa nawe. Fanira kukinga ryari wewe? Sindavyibuka. Sindavyibuka vraiment. Nora wewe? Jewe ejo nta kinga twagiye ryari ndi ry'umunyarwanda. Ari ry'umunyarwanda. Imwe ryagomba rite hasi frani. Ari ikintu cyantangaje. Mu Rwanda amahembe yaho donc y'amakinga ari hasi cyane sinzi igito. Amahembe y'ikinga. Vola. Menga nayo muri rari. Yes, mengo nayo muri rari pe. Hariho ayandi mazina numvise bayita. Atari amahembe. Bayita gute? Ndanibuka kabisa. Abanyarwanda nyene? Yeah. Urazi ikiyo abanyarwanda bacita ikirahure natwe ikirahure cyo tunyweramo. Okay none ikirahure navyo mu bisanzwe nco bashakita gute? Ikiyo. Ikirahure nacho wowe batape no abizi. Ikiyo mu Kinyarwanda ni gute? Apito ikirahure kiyatungeramo amazi. Ikirahure. Cyane uko nyene. Ikirahure nyene. Hama iki kiyo naco gisanzwe? Nawe ni ikirahure. Asho ni ikirahure. Ibintu byose bimeneka ngira ni ibirahure. Ico kuraba ni indorerwamo. Ico kwibona. Indorerwamo. Indorerwamo. Ako ni kirundi ni indorerwamo? Okay, mu kirundi kirore. Okay, ivyitirangwa bibiri vy'ikirore niki? Kirore. No, ivyitirangwa bibiri ikirore ni kirore. Oya, hari ikirore cyafise ibindi vyitirangwa ndiba. Iyo. Kandi ikiyo ni kirundi bu. Ikiyo ni baswari Kiswahili. Indorerwamo. Indorerwamo ni Kinyarwanda ntiyabikubwiye. Iko nyine dore ntumva ko arimo dore. Dore ni Kinyarwanda. Dore ni wirabe. Dore. Ati dore ni wirebe. Dore ni wirebe gose. Urumva mu Rwanda uri kwavuga ikirundi baratanga bavuga ati none umuntu ayikavuga ururimi. Ariko rero natwe by'abanyarwanda rebe ko baravuga. Iba turatangara cyane afite mengo ari twakira bafise tumeze ukuntu bitandukanye n'utwi wacu mengo bari lante cyane ukuntu barananyereza. Ese byose wanywe igikoma wanyoye umuteto. Umuteto ni iki? Umuteto ni iki na? Entre tabisi zo ngana ufite ngo zitashira umuteto.
shira umutete. Eba nangoreka kwigira ibintu shashira umutete. Warayigiyemwo. Naravyumvise. Ariko Bujumbura barengeje ko n'umuntu umwe muca muzana amajambo. Mu Rwanda gari bararenza gushaka ubuzuze bisi bagende bagerekeranye. Uko muzana abavyeyi baje bati shira umutete udi. Zindi bagenda bahagaze. Nizo zinini baba bahagaze. Nini mugabo ziya zindi ngufiya. Nabantu bane. Nta na batanu ni bane. Bakwiza batanu inyuma. Oya. Badakwiza batanu inyuma baba ariko bakora gute badakwiza batanu inyuma. Aha. None Bujumbura n'uko zijya kwa Steve barengeje batanu. Uzamva ngo bana ngo mbaye ngo bikini bishira umutete. Ubu basigaye bicara ari batandatu kandi baratekana. Babonye ku kamera ngo hajya. Cyane ci Sophia. Speed camera. Ni bya bindi byari maze iminsi bidufata Bujumbura. Nguriye namubonye. Yo yamaze kumbona sha. Nguriye ashari muri katreve. Umujama kumbe yamubonye kera nonasiye amaze kumubona kera gaca kabanye. None ntari kwigira bagufata na rimwe. Kabiri. Waramushya mande. Unawereka ko yari. Vyari bikaze. Cyane. Vyari bikaze kwe. Fani nawe baramaze gufata. Woroge mu yarende. Harobore kare twe tuba tumenyereye kwihuta. Gusa imodoka zino n'amamedroite. Just nabonye mengo na medroite. Sophie yiwacu yonyene. Si zose ariko nyinshi. Ndaba nkiyinya ni medroite. Nyinshi n'amamedroite. Yes. Ariko usivye yiwacu yonyene. Yari mengosho. Ndundi barayizi. Ndundi.com. Je sinzi gituma ariko banka medroite uragira banka amamegosho ngira ucugonga. Ziratuma bakitaba menshi. Kubera mu kudubura uri muri ino. Biroroshe cyane kusumbura yari. Yes. Rero tugiye mu rubanza gono munsi aho ibintu za ko bimeze neza. Tugiye mu masaha y'umugoroba ijoro riko rinjira cyane gose. Turi ku munsi wa kane. Yes, turi ku munsi wa gatanu tugiye mu bikorwa vya Bah Africa ni Bahavu Janet abantu bose musanze mukunda kumbura mu film agiye atandukanye ku mpanga series abayirubonye mwarayibonye n'izindi hariho isi dutuye ni film zitosto yahora kina sizubunya burashabandanya bigisi dutuye twabimenya gute se twabimenyante Kanyombe yavuze be kayo ambe ndomona gute Kanyombe take Kanyombe sindishoye kuvana ntamura yavuze ngo umugore wa Depend uramuzi atoka ese cyazi wanje utashize ese je birande ese wazuwanje Yes, rero tugiye kuri Canal Olympia niko bahita. Canal Olympia bahita ni kwirebero. Yes, kwirebero ni Canal Olympia. Aza kuba hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye muza kubona abakinyi ba filme menshi batandukanye, abastar benshi bagiye batandukanye. Musanze mukunda abanyarwanda, abarundi kazi ndetse n'abanyarwanda kazi, amakandi nukuri dukomeza gusaba kugira ngo umunyarwanda kazi wose ari ngahanya. Aturabiregiza fiko wacu kumbure kugira ngo ave hano hantu nukuri yahezagiwe. Barambona. Barabaye. Yego. Ntacho. Nzovino nagize mariage. Ariko twiteguye toka. Mariage y'imisi ibiri gafi. Twiteguye? Oya. Ndabisimbije mu myaka 5. Mu myaka 5 ariko. Ariko uzo baragiye Singapore. Twiteguye. Kukagenda Singapore kwa kabiri. Kwa kabiri ngena Singapore. Tuzovina hita genda direct. Asitati nabonye ngo mbe ngo kubera tugenda muri Singapore ata visa dufise ngo bica bituma indege zigenda ziraducikangura gute. Arakandi kana ko mbonye mu mwanya ngo ariko muri virembo nyano sho bagura amashakoshi bariko baja heyi muri Singapore. Hari amakuru bataduhaye. Arakandi kana nako nabonye abantu baguma babaza cyane ibintu byo kuja Serbia kandi bashaka kumenya ama information badashaka kugenda ubunyi kubaza 15 abantu babaza atani noti bafise atani umugambi bafise ko babeho bafise amakuru gusa bafise amakuru yo vyambere cyo cingenzi cyo kuba update ayo makuru bakugwa 15,000 amakuru turagurisha amakuru ni 15,000 kugira ngo menye ati mbe bimeze gute hari 15 bale abantu mwarashishwe mwarababaye cyane ya wabonye mu Rwanda ni mu Rwanda. Yes. Bahita KGI. Ni kumenga zokumina. Ai hasha. Mu Burundi hararyobaza bamutubaza. Oya mu Burundi hararyoshe vraiment sinzohava.
nzoguma i Burundi wacu bara bararyosha gose ariko nzohava ngiye kurondera icori rihenza Singapore ariko cangaruka kandi cyangwa ngiye Singapore ariko Singapore vraiment sinojaje Aho kwaje Singapore bon hari abantu benshi kumbure umengo sinzi ngira ngo ni kwa kuni ingendo ziba zitandukanye abantu bahurira n'ibibazo abantu bahurira n'ibindi nta ndahurira n'ibibazo namwe atari ibibazo namwe atari umugisha ayo hanose afiko yarahuye navyo tuko turazina ibibazo afiko yahuye n'ibibazo byinshi kandi barabayeho babajije babonye ko hasi ya muco umaragira nga ego sha babaje bati ofisi Asia turi wanyu ngiye bwa bahita gute ngaha yabe turi kwirebera irebera tumaze gushika muri quartier Rebero quartier Rebero niyo tugezemo urumva hari umuntu mu bantu twazananye yarafise impeta yonyene fiko ashara tugoye kweri fiko vraiment yarafise bag yonyene chuti umusi Franike mvuge ihorere fiko banga nico bibagiye we none gafiko braz ihorere rero kare kumvuga ku bintu bitari ivyo ariko kuri ko rajyana oya ariko imuntu twaciye hatweretse yabera tuje wasemenya mai mahabu yari gize patwere twaciye mu yindi rebero atari iyo nga twaciye muri ya rebero yindi ngo wabe ega ni karisi bari nini si abari nini siri barabara twaciyemo banye vivant église vivante rebero Edmond Kivuye entre ta vivante ijya ibujumbura nyene niyo iri nunga anya Edmond Kivuye yaravise église Bewa tuzoja gusenga fani. Ejo ni Samet? Ejo ni Samet. Dimanche tuzoja gusenga muri Bomberger. Ari Bomberger mu Rwanda. Bomberger. Na Bomberger. Yes, oya ha mu Rwanda ari Bomberger. Umengo ari Bomberger. Ego. Mu Rwanda ari Bomberger. Abantu bayize muri commentaire baturangire église di Bomberger. Rwanda. Na Bomberger bayi. Seruyo ko ta Bomberger ari ngaho. Mungere mwiza? Yes. Na iri. Kayitare na église afise ngaha anya i Kigali. Kayitasi ni Kayitesi kinzi kwa wa mugore w'igitega. Kayitesi ni indega. Kayitesi afise ishengero ngaha. Jani we wa wundi mudamu Kabanda. Kabanga. Grace room. Pastor. Baita Grace room. Grace room urumva ni cyumba cy'imigisha. Cyumba cha Grace ego. Grace room. Winjiyeyo ubugiriye ubuntu budasanga. Julienne Kabanda. Yes, Julienne. Kabanga shusho. Kabanda na kaki. Kabanga. Niko yitwa Kabanda ntabwo ari Kabanda. Kabanga donc intakunda kuvuga ibintu by'uburofu. Abafisi bane. Kwa Julienne cha Juliette. Julienne Kigali Kabanda. Akarere ka Kicukiro. Biranditse ko ngaho utera uduga n'Ikicukiro. Wabonye cha Sophie. Sikamera ko kibazite Sophie. Ngira yafashe Sophia cavuga ati yo ndagutazirizi nawe mwankoreye ko cavuga Sophia nta kintu zozi bakoze twa Sophia iki robo Mama bazaziri ntacho muzi cha kirobo bakora kitwa Sophia hari kirobo kitwa Sophia kikidamu gikora iki icyo rero ngo bari bagiteguriye ibindi bintu bigiye bitandukanye akajembe getse amakuru tudafise oya none mwe ni muri kuri internet ariko icingenzi n'amakuru amakuru ni 15000 y'amarundi canke y'amanyarwanda ni mu Rwanda tukoresha amanyarwanda uraza amahera ari mu marundi wewe ni sawa cyane ngere niyo mpamvu cyangwa Sophia ni ibiboro babona mengo ni biro ariko n'uburobone uruntu gashara gufotora rutanakubonye utanarubonye bogoro barukubona uyu mujurnaliste wacu sindi ibibazo by'ubabaza ako ngiye koti fiko yambara nore uko ari content ariko rero umengo ni gitenge ikiba cyitwa ikigoma uri muvyeyi ni bwo ari ikigoma yambara abavyeyi ikinye ambaye tiki Chogeza mama we Franike. Mama warakizi. Yego abavyeyi barakizi. Bami bahehe uraze kumuvugana wewe uzubatse iyo nyambaro y'ikigoma abayambara. Wewe hawujui content.
za ntuze bazita gute ziya mpuzu ziya baruguru zijya ntuzenya Irene Basireni izaye zime zifise amakuru yakatsa nkuko oje ikiba kitikugoma nta muntu numwe atakizi yego niko ndakubaza rero bimwe aba mama baruguru bambara Irene hari izitwa Irene hari izitwa Matisi hariho rebe n'ibyo bigoma hariho n'ibyitwa ndavyibagiye twazimiye yawe twaharenganye gato najya imbere ujya mudamu nibaza ko ari yagiye ujya yaje ku moto imbere yacu uwo mbona nawe nimenga I think it's here. Oh, Fiko, abonye Fiko. Look hari imbere. Jewe content iyo koti ya Fiko mutayigize ndayigirira. Murabona? Fiko ari imbere kandi murasa era bari. Kandi hone yajanishije kana katari ipepetse. Kandi reka bami bazabaragiye. Oh hallelujah. Kazubaye. Sola badesi. Chuvana mu mazina no mu ndimi zaramenyekana. Franike we ikoti nimutayimenye. Rinduza muri commentaire bazokubwira yuko rinda muri commentaire bazokubwira yuko ikoti bayimenye. Franike ni umubona. Sinama nababwiye. Kuzana umwana muri game. Mani umwana muri game adushire kinkora. Karakora na. Tuciye kunkona. Mabuca. Olympia bahakorera. Yes, turingiye a Canal Olympia. Nga anya. Abero yene bashaka kwita. Abero munyakigali gose. Atadusiguriye twese turinjije. Kandi nkubu abere mu mwanya ngo mbatanguye kuvuga ikinyarwanda gose. Aratugurisha. Atadusokuvuga ikirundi. Aben uduturagusavye. Uvuga ikirundi. Cyangwa avuga ikinyarwanda dutahura. Ikinyarwanda uracumva gusumba ikirundi. Inde. Oya mvuze atavuga ikinyarwanda dutahura hari icyo utashobora gutahura. Hari akabari hano haboro. Fiko. Wabonye abana? Wabonye. Abana ni mwiza. Franike we Asha Fiko natahuko. wibuke yuko Fiko natahuko. We byaraheze. Wowe byaraheze Franike washaka kugenda gaho. Wewe naje nabere na Fanira Vine turabisha amaso byo tubona byose. Tunakula kwa macho. Salama okay. Kankala. Ngene wari umukeneye. Ego vrem. Mubonye bitamugoye. Ibaze vrema Dr. Yanda mwenda mugoye ninge nenda mukeneye cyane. Genda kumuvugisha Yitwa Kankala. Rabonye rutsa guhagara. Ataravamwo yirutse. Ataravamwo ngo yiruke. Awe aje guparika. Kandi nga Franike. Utazi kuparika neza mu tuturo. Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye nizira ko meze neza murase mwiriwe canke murase vena muri. My name is Frank the Answer in African TV. Sonda wikaze usuka dukina uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, abari muri Congo, ariko dukikena bari i Buraya, muri Amerika, Australia ndetse mu bihugu bitandukanye. Ndabaha ikaze ni African TV. Turi mu gihugu cy'u Rwanda aho turi muri Canal Olympia. Ni Baha Africa aho twaje kumbura gushigikira umunyarwanda. Ni Bahavu Jeannette aho aza gutanga graduation kuba kinyi biwe kumbure abafashije kinininya ngiki enye graduation 2024 bad choice 2 ni aba abona yuko ari ibintu Baha Africa Entertainment Presents abona neza ko hari abantu benshi bashobora kubashigikira kumbura hano on ndetse na African TV twatoshe kubishikira kumbura kugira ngo cyo kubereka ibintu bitandukanye updates news bigiye bitandukanye ahari bishasha hose natwe ibintu tuba turi so mugana natwe muraza kubona byinshi bigiye bitandukanye aho twamaze gushika mu kibanza nyezina biza kubera ko muza kubona byinshi aho tuzoganira n'abastar bagiye batandukanye aho tuzoganira bakiramani aho tuzoganira n'abandi benshi basanzwe bakina amafilme ngaha mu gihugu cy'u Rwanda mu Rwanda twige please ugire subscribe kuri channel yacu nimba utarayigira kuko uhomba byinshi kandi byiza. Yes, please subscribe the channel. Merci. Kumbure muri backstage. Wow, barabonanye na Bahavu ni Fanila Vine. Wow. Wow.
Rask na Bahavu akumbure nibaza ko ari irya mbere kumbure babonanye rero kandi Bahavu ni sawa? Umeze neza? Your accent. Yeah. Twishimiye cyane kubakira. Murakoze cyane. Yeah. Okay, iyi ni team mwazanye. Yeah. African TV. African TV. Yeah. God bless you. Thank you. Kubabona. Urakoze cyane. Ibindi turaza kubivuga. Yes, merci. God bless you. Thank you. Yes, anya ni backstage kumbure bariko baritegura kugira ngo kumbure zo kubona ibirori vyiza ibintu bisa neza cyane gose ni Bah Africa ubwo natwege maze kubona byinshi bigiye bitandukanye. Asante sana. Salama bro, umeze neza? Wambaye neza cyane? Yes, kandi uganirize gatonya basi. Shire ngaha cyangwa ufate? Yes, wambaye neza cyane ariko. Bakwita gute? Jean Clément, usanzwe ukora ibiki? Umacteur. Oh, okay. Yes, uramutse abakunzi abarundi cyane cyane n'abanyarwanda bakurikirana African TV. Yes. Ndabasuhuza abashinga naye, bacu, abanyamuryango, turabishimiye cyane. Asante sana. Turi kumwe ngahanya ndibaza. Asante. Ni sana papa. Umeze neza? Ego, bakwita gute? Le cinéaste. Ah, kubera ki le cinéaste? Kubera ki cinéaste? Kugeza upfuye ariko? Kuvuga yuko tuzorinda tuja kugusezera, tuzogushira ko itaka, mpamvuga itaka. Naho tuzoyibona tukujanye tuzokubona. Yeah. Urakoze cyane papa. Imana igwezagire cyane. Umeze neza? Bro, ndakwemera cyane kwanza. Sinema usanzwe ukina uburi serious. Yes, ramutse abakunzi ba African TV abarundi cyane cyane ndetse n'abanyarwanda. Hello, twishimiye kubana namwe. Yeah. Yeah. Tunezerewe cyane. Yeah. Okay, asante sana. Eka umfashe ngendaganiriza abantu gatonya ni sawa? Umeze neza? Usa neza cyane. Yes, ramutse abakunzi bawe abarundi ndetse n'abanyarwanda. Yes, merci. Ni sawa? Umeze neza? Uramutse abakunzi abarundi abanyarwanda. Amen amen. Amen amen. Ego. Yeah. Mama ni sawa? Umeze neza? Uramutse abakunzi bawe basi cyangwa abarundi abanyarwanda bose. Amen amen. Yes. Turamutse abandi. Salama bro. Wambaye neza cyane bro. Cyane gose. Kuri kwahisemwo umukara. Yeah. Ofet ni bara nkunda. Kuruta ibindi bintu byose. Ibintu vyabura bisigura iki? Noir isigura iki? Bo kuri njyewe nago ngiye kureba ku bandi. Ariko kuri njyewe kurera bitewe nuko nsa ibara ryanje ry'umubiri wanjye. Ngiye nkunda kuambika umukara kubera ko mbona nibyo bijyanye cyane. Kuri usanzwe uri inzobe ugacambara umukara. Yeah. Zamo neza cyane. Yeah. Cyusa neza. Yes. Uramutse abarundi ndetse n'abanyarwanda. Abarundi turabakunda cyane murabizi. Inshuti zanyu mu inshuti zacu turahorana turababona ko mutwitayeho kandi turabakunda cyane. Tubahuza ku mutima turabavandimwe. Really? Abanyarwanda turabana banyu mushyigikire ibintu byanyu. Asante sana. Yeah. Salama bro. Umeze neza? Yes, ku mazina bakwita gute? Kobi. Uramutse abarundi ndetse n'abanyarwanda. Yabaye peace abarundi bose n'abanyarwanda bose. Yes. Waje gushikira Bahavu nawe? Yes, asante sana. Kila man. Salama. Umeze neza? Uramutse abakunzi wanda bizi ko abarundi benshi bagukurikirana gose. Uramutse abarundi ba. Ibaheza. Na accéléré hindundi. Yes, babwira amajambo abiri yo mu Kirundi. Ubuzi. Warumaze iminsi uri kumwe n'abamimi, ubusanzwe ukinana n'abandi barundi batandukanye, uba uramutsa mu Kirundi neza. Ariko nibaza ko Kirundi ukitse. Nta citwaza. Ndabarondera. Ako niko nzi. Ucubarondera. Aho nyene nikuzi.
ariko ndakumva. Yes, abantu basanzwe gukurikirana kuri Empire ubaramutsa cyane gose basanzwe bakunda filme zawe impanuro zawe abakwita daddy bose. Ndabasuhuza cyane cyane abarundi bo bitegura mu kuno kwezi gutaha tubongera dukorana na bamimi na bakado n'abandi ntabere ngo hano nawe namuzokorana uri umuntu wanje kuva kera kwa zamani tumara imyaka nk'ine tuziranye baranakoranye bo kuri cyo nengeye yes hari abarundi benshi kumbure bakuzi bagukunda mugabo bipfuza kuzokubona mu Burundi when bazokubona iwacu nago mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri mwaka ngomba kuzaza uzoza mu Burundi isura uzoza kumuramutsa uzoza kuramutsa Abeli na Mimi uzoza kubaramutsa yes okay minute ibiri gusa Mimi hari filime nyinshi mwakinanye ndetse hari niyeruka kwiza 1 million mu gihe gito cyane gose ibintu bivuze iki gukina n'abarundi mugabo gukomeza kubona ivyamwa vyiza cyane abarundi nge mbishaka cyane uko ari bakeya ariko kugira ngo babonye umusaruro bitanga no wadanje ku buryo nyine ari mpamvu ngiye ngoma no kuza hariya nanjye ngabashigikira bakaza bagaruka bagashigikirana yes acting z'abarundi zobona gute wewe niba bicane hari n'abahora bashaka gufata ku nguvu na perino noho ari yasonse no munsi baze kuza kureba bari umugore wa general twese twagize gute naremeye ese mwana mwana na tipo na umwana akira kabisa yes ari kungene ubanye n'abakinyi biwawe bose baragukunda ni gitwa bashizemo kumbere bituma bakubona ko kuri umuntu akomeye abona umubyeyi ko nafata abana biwe umwana nta kibazo yakugira n'uri mubyeyi we ko nanjye mbafata rero wow thank you nizere ko kandi tuzoganira n'ibindi bitandukanye abarundi bakumve basanzwe bagukunda kugira ngo no kubaganiriza cyane yes merci beaucoup ni sawa bisa neza uramutse abarundi abanyarwanda witwa gute chati nanze ngo ni chati chati gisigura iki nibyo haya muri filime okay merci beaucoup turi kumwe ndibaza baturutse Burundi muhagarara aho ngaho nabishimiye cyane thank you so much for coming bakunze cyane bakoze cyane gufata indege mukaza mukagera mu Rwanda muturutse Burundi meze neza bakoze cyane meze neza gaba bakunda cyane by'umwihariko twishimiye kubabona muri abashyitsi bacu kandi beza cyane mukomeze murakomeza hariya ufatira amafoto sorry now Anza kumbure aho nawe nyene yaje gushigikira abanyarwanda. Yo vipi kuke salama mzee? Shima kwako mzee. Salimia watu basi.
Ramutse Abarundi hano. Ramutse Abarundi. Yeah. This is cooking. Yeah, merci beaucoup. Yeah, sawa. Umeze neza. Yes, turabarundi, uramutse Abarundi, Abanyarwanda bari kwadukurikirana. Abarundi, Abanyarwanda badukurikirana. Peace. Yes, merci beaucoup. Yes, turi kumwe na Fleury, umurundi wacu. Turaguha ikaze. Cyane ndishimye kuba mwaje ni kuri ntabwo twifashe ibintu bisanzwe. Kuba mwavuye mu Burundi mukaza kudushikira mukazana abafani ba Abel. Urukundo ruhoreho. Yes. Uno munsi ni umunsi wanyu, ni umunsi w'amateka kandi mugiye gusubira gukora. Wiyumva gute? Twumva ari ibintu bikomeye kuko kwigisha abanyeshuri igera mu 96 dufite filime nziza tugiye kwerekana mu kanya abantu baraza kubireba natwe nazo ko twaragerageje. Yes. Mwakiriye gute kumbure abantu baje kubashigikira uno munsi? Ntabwo ari ibintu byari byoroshye of course ariko nukuri turashimira buri muntu wese yaje kudushigikira aho yavuye hose akaza ibintu by'agaciro kuri twebwe. Ingufu z'umufasha wawe uzibona gute kuko c'est une femme forte cyane uzibona gute? Ni ntabwo navuga ukuntu nzibona kuko arakomeye kandi arakora cyane ni umuhanga umunyabwenge ari mudamu ukunda gusenga so muri byose rero mugira ngo nyine bishobora kugira success. Urukundo rw'abantu ugwakira gute babasanzwe bakunda kapo yanyu? Ni ukuri turagumva nta Okay. Twari natwe turabyishimiye kubona abantu bashaka badukunda bakunda kapo yacu. So yego. Byiza cyane gose. Yes, nigiki Abarundi bo kwitega kuri filime zanyu zindi kandi zigiye gukurikira? Nuko dufite amaproje menshi tugiye gukora amafilme menshi kandi no mu Burundi tuzagerayo ni wacu Gatumba. Of course Gatumba muta. Tugomba kugerayo none tugakora filime n'amaproje babeho nabahageze inshuti zacu nabonye mu bakukey kandi ibintu byo kwishimira ko. Yes, urukundo rw'Abarundi n'Abanyarwanda urabona ko kiriko kandi ruwankwana nk'ibisanzwe. Ariko kandi imvura ni nyinshi rego tugende hari turaza kubandana ndetse n'ibyo bitandukanye yitwa Fleury Legend n'umugabo wa Bahavu ariko kandi n'umurundi wacu. Yes, mugana twege muraza kubona byinshi bigiye bitandukanye bizakora muri kino kibanza. Asante sana. This is Kama Olympia washika aho haza kubera ibintu bitandukanye bita graduation aho kandi tuza kurabona film Bad Choice ya kabiri aho tuzabona ko ari ibintu byiza cyane rwose ubona ko ikibanza cyiza aho ubona ko bamaze gushika baza kureba graduation ngabari hari anya bisa neza cyane rwose umwana twege muraza kubona byinshi bigiye bitandukanye kandi aho ubona neza ko abantu bose baje biteguye baje bambaye neza baje babereho neza ko ari birori abantu bose bari biteguye abana neza ko ari birori Abarundi Abanyarwanda bose bari biteguriye aho Bahavu yateguye kumbure kugira ngo bashobore guhura kandi batanga graduation ndetse no kugira ngo dushobore kugabira hamwe filime Bad Choice ya kabiri uza kumanza kubera ni African TV subscribe please ni mu mukunzi wa African TV utaragira subscribe muze kujana n'ibindi bikorwa byinshi bigiye bitandukanye aho duherekeza abantu batandukanye abasohoka n'amasinema abarinzi batandukanye ushaka ko duherekeza aho ushaka hose mu Burundi mu Rwanda muri East Africa Dubai Canada hose ushobora gushika visa irahari nta kibazo gihari. So merci beaucoup mugona twege muze kujana byinshi bigiye bitandukanye. Merci. Thank you, Mr. Who. What a voice. My goodness. Usually, tuzabisubira. Reka dukomeze gahunda yacu. Nkuko mubizi mugoroba, usibye guscreeninga Bad Choice 2, dufite na graduation y'abana 196 ariko si abana n'urubyiruko n'abandi basa n'abakuze ho gato. Reka dusabe aba graduates bacu bose bahaguruke aho bicaye, bahaguruke mubarebe mubitegereze mubakomereye amashyi menshi cyane. Aba mubona uyu mugoroba n'abantu 196 bize ibya filmmaking ariko n'uburyo bwa management of media and technologies zigendana na film industry. Iki ni igikorwa nakwita indashyikirwa kuri uyu mugoroba kugira abantu noneho bagiye kwinjira kuri uyu musozi wa sinema cyangwa se muri yino industry ariko babifiteho ubumenyi badasa na bamwe muri twe twabyutse mu gitondo twumva birimo gusa
tukagenda bakajya bakubwira uti rira uti barira bate ariko ubu barabizi kugira ngo urire uko wikonsangira tukarira twe byari indi story. So aba rero ni 196 bagiye kugraduatinga mu kanya, reka tubakomere amashyi menshi cyane tunashima ababyeyi abavandimwe bashyigikira umuntu wumva ashaka kwinjira muri sinema. Ntibarebe bya bindi batubwira ngo si byumva bizakugeza, bizahabageza. Tunashima Ba Entertainment cyane kubera yuko ibi ngibi ni inzozi z'umuntu zirimo zigenda zisohora. Mushobora kwicarira tukongera tukabakomera amashyi ya nyayo. Nukuri tutayakoma ngo yumve buri muntu ndamuhagurutsa yakome. Thank you so much. Tudatinze rero tugiye gukomeza na gahunda. Ubundi bagomba kutwiyereka ariko kubera ko igihe cyabaye nk'ikiduhindukiraho gatoya byabaye ngombwa ko baza kwinjira, hanyuma noneho bamara kwicara tukabona gukomeza gahunda zacu. Turacyakomeza gushima buri muntu wese wasparinze umwanya we uyu mugoroba. Ni kwa gatanu, ni furahi day, ni umunsi wo gupuringa up, ni umunsi mbese bya bindi byose biba bigiye gusoza icyumweru, ariko kuba mwafashe umwanya mukaza kubana natwe uyu mugoroba ntabwo tubifata nk'ibisanzwe. Rero tugiye gukomeza na gahunda zacu, ubwo ndi busabe yuko umuhango wacu wa graduation ushinzwe nyirizina ahaguruka akaza tugatangiza umuhango wa graduation, hanyuma tukaza gukomeza na gahunda zacu uko ziri gukomeza. Ngo aze kudufasha kuyobora umuhango wo gutanga izi certificates, ndetse nabo ari butumire kugira ngo uwo muhango bawukorane. Umbwiwe na tekinike yuko director wacu ariwe ugiye kuzanga Fleury Legend. Reka tumukomere amashyi menshi cyane. Abasirimu bajya bavuga ngo inyuma y'umugabo wese ukomeye haba hari umugore ukomeye, ariko munyemerere uyu munsi mvuge ngo inyuma y'umugabo ukomeye haba hari, inyuma y'umugore ukomeye haba hari n'umugabo ukomeye. Siko bimeze? Reka tumukomere amashyi tumwakire. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Dufite ibyishimo kubona ibintu twatekereje tubigezeho, kubona mwaje, twabonye abantu benshi bari kudushyigikira, ariko tuzaza kubisubiramo. Nk'uko Emusa yavuze, tugiye kwihuta kugira ngo dutange graduation ku banyeshuri bize muri Bahafrika 196. Abo banyeshuri benshi babonye amahirwe yo gukina muri filime za Bahafrika n'izindi filime zitandukanye z'abashoramari bari hano. Nabonye mushiki wacu Kirama nawe harimo abo yafashe, Imana imumugisha. Abo banyeshuri bakoze filime zabo mu bushobozi buke bwabo, barakoze, bafite competition. Muraze kureba filime bakoze uko zimeze, turatangamo ibihembo. Filime ya mbere yahize izindi z'abanyeshuri, umukinnyi yakinye neza mu banyeshuri, filime zakozwe n'abanyeshuri. Turatangira kuri intake ya mbere. Muraza kunyemerera ndaza kuzanifashisha abantu bamwe bamwe mumfashe duhe certificate bano banyeshuri kugira ngo nabo tubankuraje, kuko nibo basitari b'ejo hazaza, nibo baproducer b'ejo hazaza. Munyemerere sabe Patrick Kamanzi ari hano, niwo muntu twarebeyeho cyane, yakoze film y'ikigeragezo Past. Turabakiriye kugira ngo mufashe
ni filime twabonye tukiri bato, ni filime bakoze neza ko tekinoloji itaragera kure ariko bayikoze neza. Mwese mwarayibonye, ba Papa Samuel bari hano mwabonye makomera amashi. Ni filime twakunze cyane, Imana igumisha Pastor twishimiye kwakira. Reka dusabe abanyeshuri bize mu cyiciro cya mbere mwihute kugira ngo tubahe certificate byihuse. Bize mu cyiciro cya mbere mwihute. Mwakomera amashyi. Benshi muri bo bakoze filime, benshi muri bo bamaze kuba abastar, benshi muri bo murabazi, abantu bakunda kureba filime zo mu Rwanda, bagiye bakora filime zitandukanye. Twambuke hirya y'amazi tujye mu Burundi, twambuke tujye mu Burundi ku Gatumba. Reka dusabe abantu baje mu Burundi n'abastar mu Burundi, niyo wese mu Burundi baje kudufasha n'ubundi gutunganya sinema. Habe Ndwa yaraje kudufasha kwigisha, yaje kumuha visit. Fanny Lavine nawe yaraje dukorana na film. Twakire Abel Nduwayo, niwe muntu wa mbere yanzanye mu Rwanda w'umukomera amashi. 2012 ni umuhanzi w'imba gospel. Imana iguhe umugisha, warakoze kunzana mu gihugu cyiza. Fanny Lavine n'umutware wawe. Niwe wese sinema mu Burundi bano. Iyo tuvuze sinema mu Burundi twumva bano bantu babiri. Iyi ni couple nziza, Imana ibamugisha. Nabonyemo n'undi muntu yakoze sinema kuva kera, action movie, niyo muntu twazireberaho yitwa Kuke. Niyo muntu yakoze sinema action movies za mbere mu Burundi, tubona ibintu biguruka, umuntu akava hejuru akajya munsi y'ubuzima bose byaba ni ibiki bibaho. Umukomera amashi. He is also producer. Kuke. Hite gatandatu muzi mwihute. Ni karindwi. Tiraryoshe. Karindwi. Shap. Chanel Shimwe, Christine Uwimana, Fiona Mutesi, Claire Mutoni Wase, Sheriff Livine Kayonga, Senti Mutoni, Diane, Kolios Uwizeyimana, Hassan Ngabire, Joseline Mihigo, Josiane Uwimana, Pascaline Uwase, Sylvie Muhawenimana, murakoze cyane. Imana ibamugisha. Umwigeme adasanzwe yambaye imyambaro y'ubwoba cyane. Reka dusubire muri iyo myambaro. Ni kubera iki? Hari n'ikindi kintu kumbure nk'ahanyu bamuzaniye kuhanze. Reka. Oh ya. Utamura. Ariko babutumumita. Yes, welcome. Simeze neza.
neza yego ndabona umeze neza cyane oxygene ufite n'igihembo yes uramutse d'abord abakunzi ba Africa TV abadini ndetse n'abanyarwanda komere cyane yes oxygene c'est que d'abord oxygene yeah impamvu nitwa oxygene nuko ni ikintu cyonyine umuntu abona ntabeho wise oxygene yes wambaye neza cyane agerageje kuranda gusa gato nyumva gatubwira ngo kuraba imbere n'inyuma kuraba imbere n'inyuma wow iyi nyambaro bayita gute okay ni imyambaro y'ibwami imyambaro y'ibwami imyenda y'umwamikazi urumwamikazi kimwe n'izi mbugita zose ni kinini ibwami babitaga inshinzi ariko inshinzi hari ibindi bintu bisikura bavuze ngo umukobwa w'inshinzi bavuze gute umukobwa w'inshinzi nyine hano mu Rwanda ubu ngubu bakwise inshinzi bakora umukobwa nyine ubananira ariko ntabwo ari ikintu yes wiyumvira kwambara zino mpuzu ino myambaro yari kubera ikimeye urumva nari ndi mu marushanwa nubwo nagize amahirwe nyine nkakora awadi impamvu nyine nambaye gutya nashaka kugaragara nk'umwamikazi waronse agashimwe kavutse iki kuri wewe iyi awadi ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bwanjye iyo nza nambaye neza gutya nkatahana na awadi mu buhanzi bwawe usanga ukora igera wumvisemo maybe ufite impano yo kwakira witwara gute mu bantu maybe hari ukundi kuntu witwara abantu bakubona yes ukumbura umunsi igihembo ariko kandi ni urugendo rundi ugiye gutangura ama project yawe mashasha ibindi bintu bira bikibukira nyuma y'iyo awadi waronse ntabwo nawe ibitekerezo ntabwo byashimariye ugiye gutangira hari abantu benshi batumvise mu Burundi cyangwa mu Rwanda nyuma y'igihe gito maybe yabanze kuronka fame bamaze kumumenya muga nyuma y'igihe gito agaca bivamo najemo ko nshaka nkamuhaisha kandi ubuhe buryo kumbura ubona udushobora gukoresha kugira ngo ushobore gufasha isoko Africa kumbura ikimiza kuramura urwaruko rwinshi abajene benshi no munsi ikintu kumbura shimira bahavu ni bisanga ikintu namushimira yatumye nitinyuka cyane nashaka gukina filime nashaka no kwandika izanjye ariko nkumva ndi kwandika filime nkumva ntabwo ari nziza ariko ikintu kimfunguriye ariko nanjye ntabwo ari byakiza ubuzima busanzwe nari gusa nari umukinnyi wa filime ariko ikintu muhira ababyeyi mwebwe mu kibano babyakira gute kuba umuhanzi mu kibano abagenzi arabyishimiye cyane ntabwo mbizi
Sonda nimba mubwira nagakumva ntago abizi. Okay. Umugabo arazi ko usanzwe ukina. Ariko ntago azi ngo ni biki aba yumva ngo bakina. Vision ya muri rusange ni iyihe? Vision yawe muri rusange. Niyo kuzagera ku bintu byinshi. Ese ndagushimira cyane. Yes, nizere ko n'ikindi gihe nimara twagura filime zawe nizamara gushika kure tuzogera kandi kuganira ku Burundi kugira naho ushobora kumenya byagutse. Bagukunde cyane. You are welcome. Cyane gufite urukundo ni Yes, abarundi umwere ku rukundo rudasanzwe. Ni kuri hade ngadira ariko ni neza cyane. Tuguza vuba abakazi ufite ibikorwa byinshi kumva abandi baturaba bakanakwishimira. Yes, oxygène mburi amwe buzimyemo magohe pinimo origine mungizo lego Merci beaucoup pour ce modo kurikiranye byari umugisha. Thank you.